yagumye yantembera mw'iciyumviro kivuga ngo nzobaza ishengero ngo uwo kubwira ngo Imana iguhaye umuhezagiro ngo wumva woshaka iki muri uwo muhezagiro, kandi aha ndahejeje kubikubarira. Kimwe nari nifitiye ikibazo muntu kuri radiyo nariko ndumviriza, nahise ikibazo c'ingene bambwiye ko nayobewe muri kaminuza. Umuntu umwe yitwaye Dikamoso kuri radiyo disi yo mu Rwanda, mu kiganiro cyo gutazira Imana avuga ngo Imana iramubwiye ngo isinye sheke hanyuma we niwuzuza ivyo uja kurotira. Jewe nta kindi ndashaka atari ukumenya, andika ko n'indome zinini mu Gifaransa kuri iyo sheke yo mu mpwe ngo réussite, nukubwira uko byari bimeze. Ariko wa Mungu mw'ijoro saa 3 kwa mbere bwakeye mfata umuduga ninjira mu biro by'uwo nari nitura, ntibibaho nyabintu, naratinya no kubivuga kiriho ngo ndabifobore, nibaza ntazava bamupfunga. Hari umuntu amenya burya buryo mu minota 5 narimenye wamengana igiturire ndamuhaye. Yesu arahambaye gose, usanzwe Yesu araca inzira aho zitari, ukira kumenya ko ari kumwe nawe. None nawe uhawe umuhezagiro, mbega umuhezagiro witiki kuri wewe. Haleluya. Naramaze umwanya munini ngira isengesho, ni munini ndabibabwije ukuri. Naramaze umwanya munini ngira isengesho rivuga ngo Mana ndagusabye ubutunzi mu ijambo ryawe. Narabisengeye umwanya munini, ndagusabye ugira umutunzi muri wewe. N'ubu ndacabishaka ubwo butunzi, nzorinda apfa ndabusaba, kandi nzorinda apfa mbungabunga ubwo nahawe. Kubera ubwo butunzi ndabukeneye. Ariko nagiriwe amahirwe sanga umugororotsi nta n'iciza azokena. Imana ihabwe icubahiro cane. Haleluya. Wowe umuhezagiro witiki? Nta muntu aza guhindura ivyabonetse vy'Imana ari umuntu w'Imana yoba yiyerekanye ko atari uw'Imana. Jewe rero ivyo Imana yashingiye intare basha nawe noharara, muraza gusigara munyanka gusa, mugabo twabishize mu kibanza cavyo. Ivyo twubaha twavyubasha, kandi namwebwe nimwonyanka mwemwe Imana ari ngaha. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Ndabizi ko ibibazo vyinshi abantu baba birigwanye mu ndwi, mu mezi, mu ngo, mu buzi, baza mw'isengero babaye batterie déchargée, ibintu vyabagoye. Ariko reka tugufashe nutahana ubusa, utahana ivyuzuye mu izina rya Yesu. Mbega no ngaho naho wovuga ngo amen, amen, amen. Nutahana ubusa, utahana ivyuzuye. Ndiko ndasenga ingene Imana izomfasha ntihagire igikorane na kimwe ngo mveho ntaronse ivyo Imana yategekanije, kandi ivyo ndabisenga kenshi. Haleluya. Kuko Imana irahambaye, Imana ishimwe cyane. Amen. Ku meza y'Imana hariko ibikenewe byose kugira ngo umuntu uwo ari we wese uko amerewe kose yirurwe n'Uhoraho, akomezwe n'Uhoraho, ashikanwa aho Imana igomba. Imfungurwa z'Imana zirakwije akanovera kose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka.
nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangirana, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Namba muri wewe abandi bazohabwa umugisha, hari akantu wihawe, hari akantu ufise wewe. Imana ihabwe icubahiro. Mwami Yesu wigazire mu mitima, mu miryango, mw'ishengero, kuri wese muri twebwe, muri twebwe. Merci Jésus. Unubwiwe mubabeko n'urubyaro rwanyu rwose, ku muryango bana banyu buzokoroza. Unubwiwe mubabeko n'urubyaro rwanyu rwose, ku muryango bana banyu buzokoroza. Izabwiwe uzayobore nyuma yanyu n'impande zanyu, kuri mwebwe mwebwe mwese, kumwe nawe ari kumwe nawe, mu gitondo, ku mugoroba, mu manja no mu myenda, kumwe nawe ari kumwe nawe, ari kumwe nawe, ari kumwe nawe, yemwe b'inzu ya Yakobo. Byoshoboka kuvugwa ngo mbega mpwemu uhoraho yoba ikirandamuke ugira ngo ivyo yobikora? Mbega amajambo yanje nafitiye ikimazi ugenda atunganya? Mpwemu w'Imana si ikirandamuke, oya ntavyavuze ngo amere nk'umuntu apfa ivyo atuntumukanye. Oyaye ivyo avuga aba bifitiye igituma bivuze, kandi ngo amajambo yiwe afitiye agaciro abagenda batungana. Oya ntivyoshoboka kubivuga gutyo, ntivyoshoboka kuvuga ngo ivyo yoshobora kubikora, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ntivyoshoboka. Mbega umuntu yokubahuka akabaza mpwemu yera ngo ivyo yoshobora kubikora, kuko tuzi ko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Urakoze Mwami, merci kuri no speciality duhaye.
umuhezagiro wawe cyubahiro n'inganzo kugarukeko tubisenze mu izina ryawe rya Yesu.